navyo nakoze baravuga ati uyu muntu ameze neza tuce tubandanya collaboration canatangura baranyereka formule uko bikorwa nanje canatangura kwa applica nubwo vyari bigoye abantu razi baca batangura kuvuga ngo ivyo nawe bizogushikana nawe bizogwa muganda bandanya nize ishapo zitatu mugabe bisigaye nasigaye ndagira ama recherche kugira nuno munsi nguma ngira ama recherche guma mubaha ibintu biryoshe iyi radio ni yakera cyane kandi no kongera nkasaba ko boyijukira kuza barashigikira umuntu wese bataravye idini bataravye ubwoko mugabo bakamenya ati umuntu azana iterambere kuko je ncambara kawukani kuvaye siniyumvira yuko nzogira uwo nokoresha nibuka igihe ku ishuri banyirukana ngo sinambaye ibirato bifuka hose niga 10e urumva narimbayeho nabi naraturamanga ati ibiki ubuzima bugoye uco vyumva kariyeri y'umuntu ibigoye wewe aho uri hose gumushira mu nyuzo makano gatuma abantu batwenga niko meze imico yanje ku batabizi bariko barabimenya je ndabizi ego rero bimaze kugenda uko umuntu iyo batashigikira cyangwa iyo ntagira ingabire urumva simba ngeze no musi kuko no musi ndashobora gutanga ikori muri meri urumva ko mfise ico ndiko ndakora ariko kera ivyo ntivyakunda ariko kubera ingabire urumva banshigikira no kora ibintu vyinshi ugasanga nuguruye kampuni nini nkafasha urundi gwaruka numva mu Burundi bavuga umuziki w'Uburundi nugera kure ntushobora kugera kure kubera hari ibintu tukiri inyuma ego kuko hategerezwa kuba ikirundi cacu ntikijabuka imbibi ngo kivugwa inyuma rero hategerezwa kuboneka ikintu catira abantu bari inyuma iryangabire yanje iri mu bintu aho noshika hose uti rero wewe ntiyovuga igifaransa ntiyo uwari we wese ego umuntu atobibona n'impumyi gusa